ubwo bumenyi nashaka kubasangiza ku buhinga mfise n'ubumenyi mfise n'akazi nkora kugira ngo murare TKT twige kandi twigishanye. Uno munsi nkaba ngiye kubaganira ku kiganiro gisobanura igihe umuntu yokoresha service zo kwa muganga mu gihe kibereye. Igituma mvuze gutyo nuko rimwe na rimwe umuntu agenda kwa muganga akagenda hatategezwa kugenda ugasanga bamurungikiye ibiri niniya kandi ari kibazo cyari gukemurwa biciye hagufi cyangwa aragiye aramaze y'umwanya muniniya kandi hari aho yari kugenda akagavaho bamukemuriye ikibazo. Ndabaha biciye mu bice bine uko ngiye kubabwira. Hariho igihe ari ngombwa ku telefona 911 kugira ambulance na polisi bize ukabikoresha mu gihe bikenewe gusa, n'igihe wewe wenyene ushobora kwitwara kuri emergency utarinze kugenda na ambulance, n'igihe ugenda kuri agent care hajya ahantu hagenda abantu badafise appointment cyangwa badafise rendezvous yo kwa muganga, n'igihe usaba rendezvous kazogira umwanya wari wo wose. Reka rero ntangure igihe wo telefona 911. Muga gutelefona 911 ukubaza umutima wawe ukavuga ati none telefone 911 iza kuza ryari, ati uwo mwanya sinzoba nashitseyo, ati canke mu gihe norindira 911 kumbure hari ikintu gishobora gushika muri uwo mwanya canke nijanye kumbure sinoshikayo, kumbure nosandabira mu nzira canke simfise n'uwunjana. Nukugisha umutima inama 911 siyo gupfa kuyubira ko siyo gupfa gufyinirako. Ndabahe nk'akarorero gakeneye gutelefona 911 hakaza ambulance nk'igihe umuntu avyariye muhira canke afshaka vyansa agiye kuvyarira muhira canke akavyarira mu modoka, aho urumva nta kundi guhitamwo ni 911 ambulance ikaza. Ikindi mu gihe habaye isanganya ry'imodoka urumva aho nta kundi ni 911. Mu gihe hadutse umuriro muhira aho ni 911 urumva nta kundi. Mu gihe uhiye cyane ku buryo buteye ubwoba naho ni 911. Mu gihe ibihimba by'umubiri bimwe bitagikora kubera kumbura ufise stroke canke accident cerebrovasculaire aho nta kundi ni 911. Mu gihe umutima gukubise hasi canke umutima umeze nk'uravye ugiye muri koma aho ni 911. Aho urumva hose bakutwara muri emergency. Muga hakaba n'indi emergency atari ngombwa yuko utelefona 911 kuko kumbure ufise umugenzi ashobora kugushika nayo canke ubona atari ikintu gishobora kuguhitana ubwo nyene kumbure haracyariho umwanya. Ndabaha nk'akarorero nko mu gihe nk'akarorero umwana akomeretse canke yikase ukuboko cyangwa komereka mu mutwe, urashobora kuvuga ati naho no telefona 911 iza kuza kumbure nashitse kuko nta nubwo ari kure kwa muganga. Aho urashobora kumutwara mu modoka yawe si ngombwa telefona 911. Ikindi naco nkiyo wiyumvire ko yari ibintu by'isumu nk'isabuni canke ibintu bishobora kumugira nabi, kumbure ukavuga ati kurindira ambulance bitwara umwanya munini kandi ari hafi no hishikana nukugisha umutima inama. Ikindi naco mu gihe ubona umengo yacanganikiwe naho nyene urashobora kuvuga ati gutelefona ambulance kumbure bishobora gutwara umwanya munini kandi ari ahantu noshika mu minota mikeyi urashobora kumusimbana. Ikindi naco mu gihe atari guhumeka neza naho nyene bishoboka yuko mwishika ari undi muntu mushika nayo, uwo mushikanayo canke ari we bifashe wewe ukabona hari umuntu mubana mu nzu arashobora kugusimbana, kuvunika, gukomereka, aho urashobora gusimba ukagenda muri emergency mu gihe atari kure. Hakaba rero n'ibindi bintu biba ngombwa yuko umuntu agenda kwa muganga nka kujya mu Burundi tugenda atarandeva afise bakamufasha kubera atari busabe rendezvous byo twari igihe kinini kandi ashobora no kwanduza abandi bantu. Ndagabahe nk'akaroro nk'umuntu agwaye grippe aha bayita flu aho ntiworindira ngo uzosaba rendezvous yo kwa muganga kuko ubandanya ugwara kandi ufise umuriro, nukugenda kwa muganga witwaye atarandevous bahita bayiguha ubwo nyene. Mu gihe ugwaye inkorora mu gihe ugwaye inkorora mu gihe uyumvira ko ushobora kwanduza abandi bantu urashobora kugenda ubwo nyene, si ngombwa yuko usaba rendezvous uzorindire kandi si ngombwa uje muri emergency. Mu gihe wahiye ari ikintu cyaguturiye muga bidakomeye cyane
naho nyene urashobora kugenda kwa muganga bakagufasha ivy'ubwo nyene atarandevu ufise mu gihe kumbura amatwi ari kukurya urashobora kugenda kwa muganga bakagufasha ubwo nyene kubera utorindira muga rero hakaba n'ikindi gihe atari ngombwa yuko ugenda ubwo nyene utoja no muri emergency utotelefona 911 kuko ntabwo ari ikintu cihutirwa aho muri ico gihe ico ugira usaba appointment ugasaba rendezvous yo kwa muganga ukazogira hariho hose kuko si ikintu kiri buguhitana ubwo nyene nk'incanco kwicandagisha inkingo ivyo urasaba rendezvous kuko mu munsi umwe mu minsi ibiri mu ndwi imwe ntacoba ngo nuko uticandagishije ikindi naco ugihe ukeneye kuja kwisuzumisha ico bita check up kwa magara yawe ameze ico gihe usaba rendezvous appointment kwa muganga ikindi naco ushobora kugira mu gihe warigeze kuja kwivuza mugabo ikaba ari ingwara yamaho urashobora gusaba rendezvous ukavuga ati ngende ndabe uko imiti imereye so kuvuga yuko bisabe ko genda ubwo nyene rero ubwo nibwo bumenyi nashaka kubasangiza ku buhinga mfise n'ubumenyi mfise n'akazi nkora kugira ngo murabe yuko namwe uko mwovyifatamwo mu minsi iri imbere muzoze murafata ingingo ibereye murakoze ndikebanuye ni Ferdinand